Harabibaza ko abarundi baho hambere batasenga ariko vyarakorwa biciye mu migigo yo kubandwa no guterekera. Ni Gloria Munezero kuri BITV, ikaze mu kiganiro harabaye. Basogokuru bacu bari bafise uburyo bakoresha mu gusenga. Bari bazi ko Imana ari mushobora vyose. Ivyo vyatuma bayisenga mu kubandwa. Mbere baratanga n'ibimazi ari byo bita guterekera. Muri uko gusenga bari bafise uwo bacako yitwa Kiranga Kirumwero. Kubandwa ngo wari umwanya wategurwa mu gihe umuryango waba ufise ivyo ushaka gushikiriza Imana. Icari co kubandwa. Kubandwa biva muri vuga kubanda ngo bikaba ari nka kurya abantu bagundana cane iyo ari benshi. Bica vyitwa kubandana. Ubandwa rero bavuga ko abandwa na Kiranga. Yabandwa Kiranga amuhagazeko, byaba bivuga ko Kiranga abanda umutima w'uyo muntu. Nico gituma ubandwa bamwita imbandwa canke imandwa. Bikaba byashikirijwe n'umutohoji Patiri Adriano Ntabona tubikesha ikinyamakuru Yaga. Umwigisha Patiri Ntabona abandanya avuga ko uriko arabandwa yumva mu mutima ko hari ububasha bumujemo burengeye abantu buva ku Mana. Kubwiwe ngo abantu barirengagiza ko abarundi bamye bemera Imana. Patiri akagira ati, imbere yuko haza amadini y'ibitabo twaremera Imana, iyo nyene twahavuye tumenyera muri Bibiliya. Urubanza rwo kubandwa ngo rwaba rufise ico gwerekeye. Uwutumye ko imbandwa yabanza kumenyesha ico ashaka kubandirwa, umuhuza wabo n'Imana yari Kiranga. Amamuko ya Kiranga. Ku bwa Patiri Adriano Ntabona, Imana ntiboneka. Abantu nabo ngo baba bakeneye ikintu bibonera n'amaso bagakorako. Nico gituma bari baratoye Kiranga. Kiranga rero ngo si uwino iwacu gusa, mbere yavuye muri Tanzania ahantu bita mu Bunyamwezi. Se wiwe yitwa Wamara. Ini wacu nabo ngo barabishimye baca barabikurikirana nabo. Ariko witwa Gilbert Negamiye wo muri komine ya Gisozi we abizi ukundi. Kubwiwe ngo yakuze bamubwira bati Kiranga yaje ava mw'ijuru akorokera ku musozi witwa Ngara muri komine ya Kayokwe intara ya Mwaro. Ngo yaciye ashogomanga yigira mu Gasumo ka Mwaro. Ngo ni nayo mpamvu bavuga ko Gasuma ni gatware kandi kuzura ni gatware. Bivuga ko amamuko ya Kiranga adahurizwako. Ku bwa Patiri Ntabona avuga ko batigeze basenga Kiranga nk'uko benshi babivuga canke babizi, ahubwo ngo bo babona ko Imana yiyerekana muri we kugira ngo abantu bakoreko bumve baganire kuko Imana itaboneka. Mbega Kiranga yoba yari umukenyezi canke yoba yari umushingantahe? Ngo Kiranga kenshi yaba ari umukenyezi w'igicamvyaro. Umuhinga Ntabona nawe nyene aravyemeza ngo ku matohoza yose yoba yarakozwe wasanga ahenshi abagira uruhara rwa Kiranga baba ari abagore bakuze, abakamakare, abatamakazi. Nibo barongora igisabisho co gusenga, akaba aribo bavumera Imana ikabacako. Ivyo rero ngo niteka ridasanzwe ku bakenyezi. Akagira ati, umugore yabanzwe, umugabo agira mukubite yaca avumera. Ngo no mu ntambara umukenyezi yabaye Kiranga agiye hagati y'abagwana na cane cane yifashe ku mabere yerekana ko ari umuvyeyi, akavumera abagwana baca bashira ibigwanisho, no kuvuga amacumu, imyampi n'ibindi bigwanisho bitandukanye abantu baba bariko barakoresha, baca babishira hasi bagakoma amashi, intambara igahagarara kuko baba babona ko Imana ibategetse imuciyeko. Ngo ariko mu ntango Kiranga yari umugabo. Ubumwe bwaranga abarundi mu kubandwa. Abarundi babandirwa hamwe bose atavangurwa ry'ubwoko ubu canke buriya.
umupfasoni Florida Nijimbere w'igisozi amenyesha ko umututsi aramutse abandwa urwo rubanza rutaba hatarimwo umuhutu canke umutwa canke umuganwa n'ubundi bwoko, ngo bikaba uko nyene. Patiri aravyemeza akongera ati erega naharya batanga umwaka uburyo bwo gusya abatutsi babukura mu bahutu, abahutu bakabukura mu batutsi. Hari ibituma vyinshi vyatuma abantu basaba kubandwa. Kwatira abantu mw'ibanga ryo kubandwa haba hariho kugenza amahasa iyo hari umuntu agwaye cane, serugo yaraterereza inshuti n'abagenzi. Umunsi ugeze mu masaha yo mw'ijoro, abantu niho bakoranira ku gicaniro caba categuwe ku bw'urwo rubanza. Barazana intango bagasukamwo inzoga n'iyimeke. Abaja ku gicaniro baba bafise ibisate bifashisha kugira umudiho uryohe. Abana ntibari barekuriwe kubandwa, ariko nabo baraja ku gicaniro. Muri ico gihe Kiranga n'ibishegu vyiwe baba bari mu nzu kugira bashitse icatumye urubanza rutungana. Ivyo mu nzu biheze baca basohoka. Abantu bose batiwe muri iryo banga baca bakurikira Kiranga n'ibishegu vyiwe bakaja mw'isumo aho bakora umugigwa wo gutakambira abavyeyi. Kiranga yaba ari umuntu mukuru mu muryango canke uwundi muntu yaba yaratowe kuba Kiranga. Ivyo mw'isumo birangiye baca bagaruka barasamiriza imvyino zo kubandwa. Bashitse baca baja mu gitabo aho baheza bagatanga ibimazi. Guterekera arivyo gutanga ibimazi ngo cari igihe co kwemeranya na Kiranga kugira azogire umwete wo gushikana ivyo bamutumye. Baraheza bagashinga ibiheko mu ntumbero yo gukinga kugira ico caba catumye babandwa ntikizogaruke. Wari umwanya wo gutanga ibimazi. Mu Burundi ntawatanga umwana, ariko ibitungwa nivyo vyatangwa. Nico catumye habaho inkwano, guherekeza uwibarutse, kujana abana kwa sekuru, gushika mu rugo n'izindi manza zifitaniye isano no kubandwa, kuko hari ivyo babanza guhamura kugira umuzimu w'abakurambere ntuzobatera. Carazira ko umwana atarakurirwa intezo bamumwa umushatsi wose, bamusigariza isunzu mu rwikorerero canke urukindo ku nkikuro y'umutwe. Uwamubona wese yaca amenya ko atarakurirwa intezo. Uko guterekera niyo nkomoko yo guherekeza uwavyaye, kwambara ibiterekerwa ku maboko no mw'izosi, inkinga, kujana abana kwa basekuru, kuja gushika mu rugo, guca mw'irembo, gusenga umuzimu w'abakurambere. Hari vyinshi basogokuru bakora mu kubandwa no guterekera bigikorwa na bugingo n'ubu. Abanyamahanga aho bazaniye gusenga kwabo, basogokuru ntaco bahinduye kuko na n'ubu biracamota. Imigirwa n'ibimenyetso vyakoreshwa mw'ibanga ryo kubandwa n'impamvu yabituma. Imbere yo kwambaza Imana, ababandwa bose babanza kwiraba ingwa. Iyo ngwa bakoresha ntiyari iyo ariyo yose, yaba ari ingwa bakuye mu kimanga citwa ikinyengwa. Bahejeje kwiraba baca bitwa ibihweba, arivyo bishegu. Mu kwiraba baratoba mu tuzi dukeya bagaca bisiga ku matama no mu ruhanga. Ni naho mbere ibihweba baheza bakavyita amasera. Uwuza kuba Kiranga yaba azwi akambara ivyisa, aje kwisiga imvyino zaca zisekera kurushiriza. Ku bwaciriwe Rinegamiye, uwufise urubanza yaraterekera, harya bugorovye ababanyi bagasoma, agaheza akamenyesha urubanza afise. Kubwiwe ngo kwari ugutekanya abantu baza kumva abavyina ijoro, bamenye ibiriko biraba, ntibibaze ko hari umudugararo. Igituma biraba ingwa yera ngo gisanzwe ari ikimenyetso c'Imana, nk'uko umwigisha Patiri Nabona abivuga. Ngo iyo ngwa baranayikoresha mu kwatira abashingantahe kera, ariko ngo hariho abatiraba bivanye n'imiziro itandukanye. Casilde Inagakima avuga ko hariho uwuri mu butinyanka canke uwugandaye atashobora kwiraba, ariko ngo yaraja mu bandi akabandwa.
Inyifato y'ububandwa. Umupfasoni Florida Nijimbere asanzwe ari umukristo yabatirijwe mu idini ry'abakatolika avuga ko yari yaratiwe kera muri iryo banga ryo kubandwa kuko ngo yarageze mu bigero. Ngo kera uja kubaka urwawe babanza kukubandirwa ukanatigwa muri iryo banga. Uwugira yatigwe muri iryo banga yaba yitwa nyakere. Mu kwatigwa rero bamugaburira ku ngasiro agaheza akarisha umunwa nka kurya kw'ibikoko. Patiri ati vyakorwa uko kugira ngo berekane ingene akiri nyakere yari ubusa, akicisha bugufi akigira nk'ikigugu kugira ngo asabe. Baranamwita nyakute, ni ukuvuga amase atawe n'inka yuta. Ni igitutsi kibi mugabo ngo yaravyemera kugira ngo ahabwe iryo banga. Niho bavuga ko kubandwa ari uguheba. Imbandwa Bernadette Mbanze Ndore avuga ko iyo ngasiro yakoreshwa yaba iriko amababi y'umurinzi ariwo bita umugumya. Ico giti kikaba cari gihambaye cane kera. Ingasiro ngo bayita inganje. Iruhande y'ivyo baca bamuremeka ku mutwe urugiga rw'umurinzi bakamubwira bati ukarimena rizokumena inda, bagaca batako akavyino. Uwatiwe rero yaca aronka irindi zina rijanye n'iryo banga. Mu gihe co kubandwa yahamagagwa iryo zina kanatsinda yaba yabaye uwundi muntu. Nivyo bike muri vyinshi twashoboye kubatororokaniriza mu migigwa yakorwa kera yo kubandwa no guterekera. Umukama Imana abane namwe, abe mu vyanyu no mu banyu. Yari Gloria Munezero, cari ikiganiro harabaye. Murakoze nawe ubutaha.